tugire Kristo. Yesu ashimye. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Amari keze umushiki wacu ashoboye kudukoranya twese hano yitwa Ketia hama azabandanya akorera mu mwami abandanya akura awe nyine umukobwa w'icitegererezo ndamukunda cyane ariko badukurikirana reka nawe ndamuhe akanya ashobore kwidondora abibwire kumburara hariho abantu badashobora kuba batamuzi benshi muri mwebwe nk'abo je tuzimanye reka ndamuha nawe akanya rero yidondora. Kugira amahoro nkaba ndaryohewe cyane nk'uko sister yabipfutse naye mbanje kumushimira kuntu yampaye no munsi mukuru namwe ndashimiye kuba mwaje ari namwe mwagira anniversaire muze muntumire kandi ndaryohewe cyane hama namwe muje mutwibyaje nitwa Keti nishe nkujije imyaka 16 murakoze hama murakoze cyane n'ukuri hama nitwa jewe akimana wini reka namwe mutwitondore kugira turushanye kumenyana. hama murakoze je nitwa Nina mugenzi wa Ketia naje kumushyigikira murakoze. Ego nanje murakoze mbanje kubashimira cyane kungene mwadutumiye mukadutumira muri uru rubanza rwa anniversaire ya Ketia. Nanje akazina kanje nitwa Irankunda Germaine. Ego ndabakengurukiye cyane dushishikare kuryoherwa murakoze. Amahoro y'Imana bane Wese nanje banyitwa Mugisha Simani akaba ari we niyantumiye ukuri nivyo munezero cyane uyu munsi kuba naje mu rubanza rwa anniversaire rwa mwene wacu Ketia. murakoze naje ku mazina yanjye nitwa Anja murakoze. Aba. Sawa we nuyicarire utaona kumbe nitwa bivako vuba. Murakoze Alisa urubanza rwa mugenzi waje nagewe cyane hama nanje nitwa Mucoco y'Joera Doxa kuri we ni n'umuvandimwe yaradutumiye muri anniversaire ya petite sœur wiwe. Yego murakoze. Nitwa Gezaho twibandaye none. tugira amahoro. Chembere na mbere nanjye mbanje gushima nitwa Bongo Omar banyita. Haba rero murakoze cyane cyane n'ukuri reka turyoherwe n'urubanza twishimira umushiki wacu asha reka tubarabire mujye munwe umunsi asha.
hama washa n'ukuri murakoze cyane turumva n'ingene nobashimiye hama selo mama do dance murakumva happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you Ketia happy birthday to you Tumubanza mureko muziki. Banda mukuremu. Aba. Reka kwivugisha ngo baba numvise kuvuga. Aba. Agebe baba. Vuga twavyumvise kuvuga. Vuga neza. Aba. Ninde yabatumiye? Baba. Ninde batumiye? Hasi. Kwanza mwebwe mufani kimwebwe. Baba. Nawe uravuga. Hasoni. Urabona kuno umuntu yishira n'akasi. Niwe wabatumiye? Oyanje nanje nabonye. Hanabonye. Abasigaye ngabo sinabatumirwa. Si sawa? Eh. Imiceri mwari aho imiceri zari ku giharuro. Apana kuza mu Wabonye ukuntu wowe baje. Menga nibisiga. kandi bongewe. Haya, babazanira ibido y'amazi muvanga hamwe y'amazi. Bashobora igotomera. Muvuge n'umuntu yabatumiye. Ani twonka amazi. Ego Koko ndeye kurukuta kakora. Basireka basi tubaye ibyo twari. Basireka ndabariye tubamu. Ntavyagusa. Reka je ndabiso. Ntavyagusa. Ntabwo ndabiso. Basope. Usanga. Wowe mbona atana amahera afise. Afise Rekura. have tukwisakire. Agaswaro niko ufise. Ape. Ndabire, ni mundabire. Bafise liste. Ya hano hose badodo baje kuvumba. Na ndabira. Barahejeje. Uno munsi. Kwa niyo ngabo 28
Mbona umunsi twitari kizinga. Jamari. Hano kuri no kwa Ketia bari barufise. Nizo bagiye barabye hasi. Bagiye baravivura imanza 70 bamaze kuvivura. Ubu naho baraza kugenda na saa 10 mbona. Uyu munsi cyari kizingahe turabe. Ngaha twe tariki 10. Bamaze no kuvivura. Baje no kuvivura. Genda. Reka nimugende. Koresha umwanya. Muzogaruka ngaha. Hani ngene batwiciye mu. Nimudasubira kuza mu rubanza rwacu. Ngene badukubeye urubanza. Hazima twahuriye. Mugabo nitwaganiriye byinshi nafise nishaka kukubwira. Ngira nawe. Ibyo yazi yuko baca umugani mu Kirundi ati ukuri kuvuga ukubuze ni kuvuga ukuze. Ushatse kuvuga? None we ni ubu urabona yuko bunga gukora. Urabona yuko we afise kimigambi myiza. None nkawe. Nawe uzi iki mu rukundo? Ndiko ndakubwira wanjye usumenya uko bonga gukunda mbega kuri kura mwawe wosanga ari we kazoza kawe nawe sigaye untangaza nkayo majambo y'urupiya ubivuga njano ubivuga biziwe je ni kwinda yona ninaragukunda nawe uramukunda n'ukunda reka shareka ubura cara umwana nturamenye iby'urukundo cyari iki ko sindi ko ndagutahura nimba ari ibintu bongo yaguhaye ubwiriza kumbwira ibyo none nkawe nturamenye ingene babazwa mu rukundo umunsi wagiye mu rukundo niho uzokumva ati komeye mukuru wanje yarafise heza ibyo nawe uzobona ko ukunda wowe ntacyo wowe kuri ubone gusa ndakuyihoze gusa kwera uzoyibona ko akukunda imana sawa abahungu bubu wewe ntabuze inzira nawe ntutera umwana utera ukuri ndabizi wasuzuguye kandi mutoya ubu sinagusuzuguye kuko urabizi buri gihe ibintu umbwira ndabiha agaciro kuruta rero ndabizi nibyo rero biha agaciro winaragukunda etere kuva ryari je nawe ungisha inama kuva ryari Jane ase kuguma numvuga bujambo omari yaguhaye ipempe mbega kugura ibisuguti kandi kari byo ukunda sinshaka wavyumvise etere genda kundabira amazi nta discussion nkeneye entre yanje nawe mwakoze kwitaba icambere manje kubashimira yuko magerageje no gukoresha umwanya hama ikintu nabahamagariye ngaha nukumfashiriza petit frère mu vyigwa kw'ishuri kubera hari ikigwa kimugora cyane kumenya ibihimba cyane kubijanye n'umubiri ku bihimba bigize umubiri w'umuntu abimenye mu gifaransa kugira ngo abashe kubitahura Ego. Nico nabahamagariye. Iga mu wakanga. Miss. Imitsi niko tuvuvanze. Imitsi? Urabandanya ibyo bindi.
muhungu we ntugende undindirira aho kwibarabara ntugende hamambarira imitsi mu gifaransa n'ingwiki. imitsi cyanawe uri kijuju kwera imitsi okay entretien imitsi andika entretien entretien uruti rw'umugongo ubu naho mbarira uruti rw'umugongo. opportunité andika opportunité opportunité Miss, hmm? ijisho ry'ukuguru. Mva rero ubu naho mbwira ijisho ry'ukuguru kwakwanya ntibancishe mw'ijisho wa muhungu. ijisho ryo kuguru ijisho cy'umuhungu nakutiga biragatsinda reka ucu andika le caoutchouc Le caoutchouc. le caoutchouc